nimba umwami yaravuze ko ashaka kubana natwe iminsi yacu yo kubaho kwacu, rero agumya ijambo ryiwe kandi ari kumwe natwe. Ndizera ko no kuri uno mugoroba nawo mu gihe dukoranye mu buryo bushasha hano kugira ngo duhimbaze izina ryiwe ryera, kugira ngo tumuhe ubwiza, tumuhe icubahiro, tumusenge. Dawidi arabivuga mu buryo bwiza muri Zaburi ya 34, haravugwa hano muri Zaburi 34 umurongo wa 2. Uhoraho niwe umutima wanje uzokwirata, abaciye bugufi bazovyumva banezerwe. Ndizera yuko umwizera wese yavutse ubwa kabiri ashobora kuvuga ivyo nyene. Ni umurongo wa mbere, nzokwama mpimbaza Uhoraho ibihe byose, ishimwe ryiwe rizoba mu kanwa kanje urudaca. Amen. Si mu kanwa kanje gusa, ahubwo biva ku mutima. Apatari mu mutima, umutima w'uwizera harimo ugusenga, harimo guhimbaza, hariho ibintu byose biza ku mwami. Rero akanwa karashobora kuba kuzuye amashimwe no gushimagiza, kandi yiyumvira yuko biba ari byiza cyane igihe tuba dukoraniye twese hamwe tukatazira hamwe umwami wacu, tukamurimbira indirimbo za kantike. Dawidi arabandanya ku murongo wa 2 akavuga ngo, Zaburi 34 umurongo wa 2, ati Uhoraho niwe umutima wanje uzokwirata, abaciye bugufi bazovyumva banezerwe. Nivyo bende tana bashiki banje, ndiyumvira yuko nta wundi munezero ushoboka, nta wundi munezero mwiza usumba ukuba mu mwami. Nico gituma aravuga ku murongo wa 2 ngo, umutima wanje uzokwirata Uhoraho, uzokwirata Uhoraho. Mbega bisivye gitangaza ibyo uyu muntu w'Imana yavuze. Uko niko natwe dushaka kuvuga ko nimba dushaka kwirata, niko ibyanditswe bivuga, canke uwo ashaka kwirata niyeratire mu mwami, nk'uko mu Yeremiya 29 abikorinto ba mbere 1:31. Kandi turabizi yuko uko abantu b'Imana bose bari bahuza, haba mu isezerano rya kera canke mu isezerano rishasha, bose bavuga ikintu kimwe, ngo abaciye bugufi bazovyumva kandi bazonezerwa. Iherezo ry'umurongo wa 2 muri Zaburi 34 umurongo wa 3 ngo, nimuhimbazanye nanje Uhoraho, dushirane hejuru izina ryiwe. Mbega ibisi by'igitangaza! Ego twese hamwe murabizi yuko nta numwe avuyemwo, nta numwe akeneye gusigara inyuma, ariko Dawidi hano ahamagaye ubwoko bw'Imana kugira ngo bose bari hamwe bashobore gushira hejuru umwami. Turashaka mbega ntidushaka kwifata nk'uko natwe ku mugoroba, ndizera ni ego turashaka gutazira dushire hejuru umwami wacu. Umurongo wa 4 ngo, narondeye Uhoraho, ngo igihe cyose namurondeye Uhoraho yaranyitaba, akankeza ubwoba bwose nari mfise. Ngo bamwitegereje, ngo mu maso habo harakimuka, mu maso habo ntazokwigira hamaramara. Umurongo wa 6, uyu mugogwa yaratakambye, ngo Uhoraho aramwumva, amukiza amarushwa yiwe yose. Umurongo w'indwi ngo, umumarayika Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha akabarokora. Umurongo 8, nimwumvirize ko mumenye yuko Uhoraho aryoshe, hahigwa ngo hahezagiwe umungirako umwizigira. Kuno mugoroba naho turashaka kumviriza ko twumviriza ingene Uhoraho aryoshe. Mbega yarahindutse? Mwe muvyumvira kwiki? Ndiyumvira yuko ntigeze ahinduka. Kumbure twebwe twarahindutse, ariko umwami we ntiyahindutse. Waguma ari umugwaneza, yuzuye ubuntu, yuzuye imbabazi, ashaka kudufata hamwe nawe uyu munsi, kandi uko nyene turashaka kumuhimbaza uyu munsi. Gute? Nk'uko nyene twabisomye. Nibyo twese hamwe turashaka kumuhimbaza, tumuhe icubahiro no kumusenga, kuko yakoze ibihambaye muri jewe no muri wewe. Murabizi igihe tuvyumvira ko ntidushobora kwibuza kumutazira. Nibyo kumbure n'ubu aracari ku gikorwa, nta nkeka kuko aracari ku gikorwa, n'ubu aracatuvugisha kwice ku ijambo ryiwe, kandi twashoboye kubimenya cyane mwino minsi ya nyuma, mu makoraniro ya nyuma, aho twari turi ahantu hose mu Budagi, mu makoraniro akomakomeye ayo twagize. Rero twaratangajwe no kuba Imana yaduhezaga mu buryo budasanzwe, kandi ko ahezagana ubwoko bwayo hamwe natwe. Tugerageza kubabwira yuko basi habaye abantu benshi gusumba abo twari twiteze, kandi abanyamahanga benshi. Habaye icuka ciza cyane, habaye
hariho umugisha mwiza w'Imana nibyo, kandi Imana yaraduhezaga ibice ku ijambo ryewe. Negerezwa kandi kubivuga. Iyo bitagenze nk'uko nari gushobora kubivuga uko, ariko Imana natwe yaduha ijambo ryayo neza neza. Ni icyo cya mbere gikenewe ku minsi yacu, kandi twese turanezerwa. Ndiyumvira yuko abo bose baje bashoboye gutaha iwabo bahezagiwe, kandi turakoranye kuno mugoroba kugira ngo duhezagirwe n'umwami wacu. Ubwo rero duhaguruke kugira ngo dusenge. Mwami, turakubwiye ngo urakoze kubw'uyu munsi w'ubuntu uyu waduhaye mu buryo bushasha. Turagushimira Mwami kubwo kuba hano kwawe no kubw'ijambo ryawe ryera, yuko dushobora kuba mu buryo bushasha dukoraniye hano kuno mugoroba kugira ngo tugukorere, turirimbe izina ryawe, turushire hejuru, tugusenge, kuko wowe wenyene ni wowe uhabwa icubahiro cyose, ubwiza bwose no gusenga kose, kuko uri umwami w'ijuru n'isi. Byose byaremwe n'ijambo ryawe ry'ubushobozi bwose, kandi natwe turakuzaniye mwami, turabawe Mwami, kandi turi ubwoko bwawe. Nico gituma turakorana kugira ngo twubahe izina ryawe ryera, turimba amashimwe yawe, wewe uri hejuru. Wakira ugushima kw'imitima yacu n'umunwa yacu Mwami, ntitube duhe imitima yuzuye umuriro, imitima ibiragira, kugira ngo dushobore gutazira, tuguhubahe, tugushimagiza kuri Imana yacu. Haleluya, haleluya, kubwo izina ryawe ribe iry'ubwiza. Haleluya, amen. Mwene Data Rusi yamaze kubipfuriza ikaze, kandi turibaza yuko ibyo biraza kumvikana neza mu buryo bufatika mu mitima yanyu, kandi mukiyumva yuko muhawe ikaze. Rimwe na rimwe umuntu ashobora kuvuga ngo ndaguhaye ikaze, ariko ntabyiyumvire uko nyene. Ariko kubera yuko Mwene Data Rusi yavuze inzu y'i Strasbourg aheze imyaka 10, igihe umushiki wacu yaza ku nshuro ya mbere, sinshaka kuvuga ingene byagenze, ariko uwo mugore yaraje mu gikorwa cy'impanuko, hanyuma arakizwa. Hanyuma igihe yataha iwiwe yari umuntu yahindutse. Murabizi ingene bimera hamwe n'abana mu buryo bw'imwemu, tunezeranwa nabo cyane. Igihe twajyana nayo rero Mwene Data Rusi hamwe n'abandi, mu gihe turiko turanywa ikawa, ibyo byanjemo gusa. Hanyuma ndavuga ngo urukundo rw'Imana ntigwigera ruhera. Mu muntu urukundo rw'Imana rurimwo, urabibona, urabyumva igihe ariko arabaha iyo kawa mu kirahuri. Ibyo urashobora kubyumva igihe afashe akongeramwo ibintu. Urukundo rw'Imana ntiruguma runyegeje, ruragaragara, urarubona, uragumva, urashobora kurubona. Amen. Ni nako bimeze hamwe n'umwe wese muri twebwe. Nimba dufise amahirwe yo kurugaragaza, kugwerekana hagati yacu, canke tutabishobotse, ariko mumenye ko bimeruko urukundo rw'Imana rurigaragaza muri byose mu bizera. Ariko ubwa mbere rutegerezwa kubanza gusukwa mu mitima yacu bwamwe mu yera. Amen. Nagize iminsi iruhije, abari kumwe natwe barabizi. Hari igikorwa cy'Imana, igihe by'ukuri ubigizemwo umugabane hamwe n'ibintu byose bijanye nabyo. Igikorwa cy'Imana kiraruhisha cyane gusumba umunsi umara mu mirima. Icifuzo mfise nuko umwami yohezagira mu buryo budasanzwe iminsi iri imbere yacu, ishobore kwicira inzira, yigaragaze nk'uko yabisezeranije mu ijambo ryiwe. Kandi nk'uko twabibonye mu makoraniro aheruka, uyizirici wa Mungu heruka, intango y'ubutumwa bwiza yari imeze nyine nk'uko byanditswe mu muhanuzi Yesaya no muri Maraki. Mariko yarabivuze mu gice cya mbere, kandi ibintu byose byakurikiye byari
byose gusa ugusohoza kw'ibyanditswe byera. Nta kintu kimwe gishika mu bwami bw'Imana kiretse kibaye ugusohoza kw'ibyanditswe. Ubukozi bwa Yohana Umubatizi bwari ugusohoza ugushika kw'ibyanditswe byera muri we. Ijambo iryari ryahawe umuhanuzi Yesaya canke ijambo iryo Imana yari yatanze biciye mu muhanuzi Yesaya ryari ryafashe ishusho. Iryo jambo ryavuga ngo ijwi ry'usemerera mu bugaragwa, mucire inzira umwami, mugorore iz'ibihamo ziwe. Yesaya 40:3. Igihe kirekire iryo jambo ryari gusa ijambo. Imyaka nko irenga 800 ntiryacitse irigaragara ry'ukuri, ariko guhera umwanya canke igihe cyari gishitse, ijambo ryafashe ishusho ryaryo, hanyuma rirasohoza, rirashika, umugabo araseruka, inzira irategurwa. Amen. Inzira y'Imana yari ngaho, ivyari biri hejuru bicishwa bugufi, ivyari biri hasi bishirwa hejuru. Ivyanditswe byera birasohoza. Isezerano rishasha ryatanguranye no gushika kw'ibyanditswe byera, kandi isezerano rishasha riherana no gushika kw'ibyanditswe byera. Nta kundi kuntu vyogenda. Imana ifise umugambi, kandi abo bose batareka ngo bashigwe muri uwo mugambi baba bari hanze y'ukugomba kw'Imana. Urashobora gukora byinshi, urashobora gukora ibintu byinshi bisa n'ibyo Imana uko ubishaka. Urashobora kuba ugambira ibintu byiza bishoboka. Mwene Data Ewald aravuga mu butumwa ngo bakorera Imana bitari mu kugomba kwayo. Mu kugomba kwayo hari gusa ibyo yavugiye hano mu ijambo ryayo, kandi ntidutegwa isoni no kuvuga yuko mu ijambo ryayo yanatanze amasezerano mw'ino minsi ya nyuma n'ugusoza kose kw'ibyanditswe. Uko niko ducika igice cy'ijambo. Amen. Ubwa mbere byari bingoye gutahura igihe Mwene Data Ewald mu minsi yose yakoresha ijambo ngo Mose yari ijambo mu gihe ciwe, ngo Nowa ngo yari ijambo mu gihe ciwe. Je minsi yose nasobanura ngo Nowa yari afise ijambo ryo mu gihe ciwe, ariko ngo Nowe ngo yari ijambo. Minsi yose nasobanura ngo Mose yari afise ijambo ryo mu gihe ciwe, kuko sinari bwafate neza ico kintu cyose uko kingana. Ariko uko igihe kigenda niko ngenda mpura n'iki gisobanuro ibyo Mwene Data Ewald yashaka gukoresha avuga ngo umugeni jambo. Ni amen. Kandi n'umugeni jambo. Rero nimba ari umugeni jambo, ubwo rero ategerezwa kuba ari ahantu kanaka no mu ijambo. Rero nashobora kuba ari hanze, ategerezwa kuba ari ngaha mu ijambo uko biri kose. Mbega Mose yari iki? Mose yari umugabo nk'abandi, kandi ubwo buryo bwihuse hategerezwa gusohoza isezerano Imana yari yahaye Aburahamu. Kandi guhera rero muri uwo mwanya Mose ntiyari akiri Mose, ahubwo yari umuhanuzi. Amen. Kandi ijambo ry'umwami riramuza ko hanyuma isezerano rirashika, kuko Imana yarabwiye Aburahamu ngo inyuma y'imyaka 400 nzosora urubyaro rwawe mu ico gihugu, kandi iyo myaka 400 yari imaze kurenga. Amen. Ubu rero ijambo ry'Imana ryambara umubiri, rigafata ishusho. Imana igakora umugambi w'agakiza, kandi uko niko dushobora kugenda muri Bibiliya yose gushika mu isezerano rishasha, nibyo gushika no mu gihe cacu. Nashaka rero kubaza ikibazo, mbega abantu biyumviriye iki igihe Pawulo yavuze ngo haranditse ngo Imana yatugize umuco w'amahanga gushika ku mpera z'isi? Nimba umuntu yo yaravuze ivyo, sindabizi nimba nohita mbona uwo murongo mu buryo bwihuse muri Bibiliya haje gusa ico kigereranyo. Kumbure ni mu Byakozwe n'Intumwa 13, sindabizi neza karaho. Ibyakozwe n'Intumwa 13 umurongo wa 40
n'indwi kuko umwami Imana ariko yatubariye ati ndagushizeho mu gifaransa ngo ndakugize ngo ube umuco w'amahanga kugira ngo nabo kumera y'isi ubashikirize agakiza. Umurongo wa 48 ngo abanyamahanga babyumvise baranezerwa bashimagiza ijambo ry'Imana. Abari bagerewe ubugingo budashira bose barizera. Ibi ni biki? Abantu b'Imana bo mu isezerano rishasha bashingiye ku ijambo ry'ubuhanuzi. Yohana Petero yatanguranye ubwo nyene yose aravuga ngo haranditswe, umwe aravamwo uwundi afata ikibanza ciwe, ibyakozwe n'umwari imwe 200. Ivyo birabayuda kandi uko nyene intango ibintu byatondekwa neza mu buryo bwa Bibiliya. Nta kintu na kimwe coba cyaratondetswe kigafatirwa ingingo ukwacu uko kiboneye, ariko byose ibyakogwa mu bwami bw'Imana byose byakogwa nk'uko bihuje n'ijambo ry'Imana. Kandi uko niko ishengero ryacitse igice c'ijambo. Ijambo ryafashe ishusho muri ryo, rirashika rirasohozwa muri ryo ntihari ikintu gusa, ariko habwo wari umubiri muzima, umubiri w'umwami. Muri uyo Imana irakorera hano ku isi gushika uyu munsi. Amen. Nimba twaramenye ibyo Imana yakoze muri iyo minsi ya nyuma, ubwo rero dutegerezwa kumenya yuko n'ubuntu bwiwe. Amen. Nibwo yahindukirije mu maso hayo iraturaba, iduha umuco. Twese twobaye sinzi, narabivuze wa Mungu w'izirici, kumbure mwene data arabizi, nawe abizi neza. Igihe cyose mwene data Branham atari bwagaragarize ubukozi bwiwe muri Bibiliya, igihe cyose atari bwabugaragaze afatije mu byanditswe byera, ngo avuge ko biciye kuri ubwo bukozi ijambo ryo muri Maraki n'irindi ryasohoje Rika n'irindi hamwe n'indi mirongo itandukanye. Igihe kirekire muri Branham yari umuvugabutumwa yipfuzwa. Abantu barahatana kugira ngo bashobore guhura nawe, akavuga ubwiwe ngo yaronka ubutumire nk'amajana 3, bakamuhamagara mu bihugu bitandukanye. Ariko igihe yugurura umunwa, ibintu byahise bihinduka. Abantu baratsitaye, atari ku bukozi bw'uko bwari bumeze, ariko kubera ko yarazi ubukozi bwiwe bufatiye muri Bibiliya, yarabuzi, yashobora kuvuga ngo nugusoza kwibi nibi. Uburenda avuga yaba atagaragaje ubukozi bwe muri Bibiliya, twese twobaye turabagogwa bikomeye. Ariko urufatiro rwa Bibiliya rw'ubukozi nyene ahubwo biba bikenewe, nicyo gisabwa kugira ngo Imana igisabwa ku byo Imana ikora mu mishengero ryiwe. Nibyo ibintu byose byo gufatira ko birashobora kuza bigakora ibyo bibonye byose, ariko igihe Imana irungitse umuntu rero ibintu bimeze ukundi ingene ari byiza. Si mu gihe cyacu gusa, ariko murabizi Bibiliya iravuga yuko ata muntu n'umwe yishingira intahe, ariko umuntu avuze ukuri mureka avuge. Mbega Yohana yakoze iki? Muri Yohana 1 abantu cyangwa abafarisayo bararungitswe, barabaza ngo none ni wowe utekereza kuza? Aravuga ngo oya, Eliya. Hanyuma aravuga ngo Eliya, aravuga ngo oya. Hanyuma baraza neza, baratumbera neza, baraza gushika ku gace, baramubwira rero mu by'ukuri. Murashaka kubisoma hano. Igihe yabarungika baramutumwe ko
mbere bakamubaza none uri umuhanuzi, aravuga ati uri wa muhanuzi, aravuga ati oya. Hanyuma baramubaza rero none rero urinde, uri iki? Dutegerezwa gutwara inyishu ku batubajije, ku badutumye. Yohana 1:19-22 nk'uko bari abantu barungitswe bategerezwa kujana inyishu kuri abo bari babatumye. Hanyuma yarababwiye mu byakurikiye, muri bikurikira baramubwiye ngo none urinde. Umurongo wa 22 agace kabiri arabishura. Umurongo wa 23 ngo ndijwi ry'usemera mu bugaragwa, amen, Imana ihimbazwe. Ndijwi ry'usemera mu bugaragwa, mbega iryo jambo riri hehe? Mu muhanuzi Yesaya 40 umurongo wa 3, aho niho uwo mugabo yivuze, amen. Yari gushobora kuvuga ego yovuga ati murindire gato ndabasabye, mbega ibyo ni biki? We yatuye abyatura mu buryo bwidegembya ngo ndijwi ry'usemerera mu bugaragwa, nimugorore inzira y'uhoraho, nk'uko wavugishwa n'Imana Yesaya yavuze umurongo wa 23. Ni hamwe n'ibyo uko niko yarungitse abantu. Ntiyavuze ngo muze mugaruke kandi ngo nzogerageza kubasigurira ibintu, oya, yaravuze mu buryo bwumvikana ngo ndijwi ry'usemerera. Abantu bashaka kugira inyishu kubera yuko bashaka kumenya, amen, kubera ko ntibaronka inyishu kandi ntibari gushobora gusubira hariya mu batumwe, uko batumye bategerezwa kuronka inyishu kandi barayironse. Ikibazo nico kumenya nimba ababatumye barakiriye inyishu. Ico nico kibazo cyo kubaza. Abantu benshi barabaza ibibazo, ariko igihe baronse inyishu, inyishu nibe ihuye n'ibyabo, kubera yuko idahuje n'uburyo biyumvira. Uyu munsi ndavuga yuko uwabyawe n'Imana akaba ari mu ijambo ry'Imana azokwakira kandi azokubaha inyishu y'Imana. Nimba tudashobora kubaha inyishu y'Imana, twoshobora kwibagira ubwacu tukibagira n'ibisigaye byose. Mu bisanzwe igisanzwe cyane, igisanzwe icoroshe ni ugusiga imva no kuzana amashugwe no kuzisiga zikera igihe zitegereza kwerwa. Ariko ikibazo nico kubazwa ibyakobo. Mbega ni kangahe Mwene Data Ewald yakunze kuvuga ashimika ngo ni gute abizera bashimira misi yose Imana ku bintu yakoze? Nibyo byari bihambaye. Hanyuma bagaca baraba ku byizokora, ariko bagaca ku ruhande ku byo iriko irakora ubu. Aho rero niho hari ibibazo bikomeye. Abo bantu bashaka inyishu hanyuma barayironka neza mu buryo bwumvikana kandi ari na ntonyi, idahindukije, idaciye ku ruhande ngo ndijwi ry'usemerera mu bugaragwa, muce mugorore inzira y'uhoraho. Ijambo ry'ubuhanuzi ryari rifashe ishusho ugutangazwa nk'uko nyine byari byavuzwe imbere y'igihe byabereye mu bugaragwa. Ugusohoza kw'icanditswe cera byari mu ntango y'isezerano rishasha. Ugusohoza kw'ibyanditswe byera bizoba kwerezo y'isezerano rishasha. Atari umugambi wanje, atari uwawe, atari ukugomba kwanje, atari ukwawe, nta na kimwe muri ibyo. Nitwabajijwe kandi ntituzobazwa no muri kazoza, ariko Imana yo yubatse umugambi wayo w'agakiza imbere yuko isi iremwa. Yo izogaba kugira ngo uwo mugambi ukogwe, amen. Hahiriwe umuntu, hahezagiwe umuntu abona inyishu muri Bibiliya hanyuma akayubaha nk'uko nyine ijambo rivuga. Naho gusa niho ducika agace k'ijambo ry'Imana. Nimba uyu munsi twebwe, kandi nakunze kubyumva, nimba tuvuga abagabo, iyo tuganiriye n'abagabo bo mu butumwa bwiza bwuzuye, hanyuma tugashika ku kibazo cya Mwene Data Ewald, bose bavuga bahuje ngo umugabo ahambaye w'Imana guhera mu minsi ya Yesu Kristo. Bakabivuga neza uko nyene, ariko guhera aho yatanguriye kwivuga ibyiwe
ko yari umuhanuzi ategerezwa kuza imbere yo kugaruka ngiye ataye kuvuga ngo nk'ibyo ngo ndishobora kuvanira tumukurikira. Mbega twavuze iki? Abo bantu aho bahagararira aho inzira yabo ifungira ihagararira, ni kuvuga ngo aho Bibiliya nyine tugaragarijwe niho inzira yacu itangurira. Amen. Inzira yacu itangurana no gusoza kw'ijambo ry'Imana, kandi aho niho inzira y'abandi ihagararira. Amen. Sinabyumvise rimwe gusa, nabyumvise inshuro nyinshi. Kandi na Mwene Data Nelson, uwo mugabo avuga ngo twagize ibiganiro byo ku iradiyo amasaha menshi, twavuze kandi bari buzuye amashimwe. Hanyuma akavuga ngo Mwene Data Branham yambwiye biciye ku guhishurirwa ngo ubaka amaradiyo hano na hano, kandi Imana izotuma utunganirwa, bizogenda neza. Kandi Imana yarabikoze. Twagize ibyo biganiro ku maradiyo mu Congereza, mu Kidagi, mu Kirusiya, n'ibyo ngabo ukabona abantu bumva bari hariya i Alaska, n'abandi benshi ntazi ngene bangana, sindabizi n'Imana ibizi. Ariko byagenze gute? Uwo muntu w'Imana w'igitangaza nari kumwe hamwe nawe, yari bimbwiye hariya i Minneapolis, narabonye ibitangaza. Hanyuma hakacaza ngo ariko bene tanashiki banje, ntitwibeshe, aho ubuhanuzi bwa Bibiliya busohoje imbere y'amaso yacu bigaragara, Imana ibidushize imbere uguhitamo. Kandi aho niho dufata ingingo, nimba tuja ibubamfu, iburyo, canke nimba dusubira inyuma, canke naho nimba tugenda imbere tugenda n'Imana. Amen. Igihe Yohana atangura ubukozi bwiwe, ikibazo yarakibajijwe, kuko hari ikintu cyariko kiraba. Abantu barabajije kuko hari ikintu mu buryo byose cyashitse kitari gari bwa mbere. Hanyuma ikibazo kiraza ngo urinde. Abo bose barabimana. Amen. Bose babaye abashiba ku bw'iyonyishu ya Bibiliya, barabizi ko iryo jambo ry'umuhanuzi Yesaya ryariko risoreza aho ngo ijwi risemera mu bugaragwa ngo cira inzira umwami. Nta kibazo bari bagifise. Amen. Abimana. Ariko abanyabwenge b'ibyanditswe bo bari bafise icyo kibazo, ariko si ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana bwari bufise inyishu. Kubera ko bari bafise inyishu mbega, ni kubera yuko bari biteguriye imbere mu mitima yabo kugira ngo bakurikire Imana. Amen. Kugira ngo ubwabo bisange mu ijambo. Nivyo byacu. Hariho abantu benshi bakavuga ngo umugeni jambo, hanyuma ntube unamenya ico ivyo bisigura, ntumenye n'ubunini ivyo bintu bifise, biri mu mutwe gusa. Oya kandi oya, umugeni jambo bisiguye ibirengereye ivyo. Muri Yohana ijambo ryafashe ishusho, ivyanditswe birasohoza, cyari igice cy'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ishengero si umugeni jambo gushitsa aho ijambo ryasezeranijwe kuri ryo ribona ugusoza kwayo. Mbega ibyo murabitahura yuko ijambo rikambara umubiri, rigafata ishusho, rikaba irigaragara. Ibyo nibyo byabaye mu gihe cya kera, nibyo biba uyu munsi, kandi uko niko byose bizohera ku bw'ubuntu bw'Imana. Sindabizi, ariko jewe ibyo bintu byose birangiza bikomeye by'imisi ya nyuma. Sinshobora kubibwira umuntu n'umwe, suko tutabikeneye, ariko ku isaha yo kubabazwa ni ikintu, ni uguhumurizwa kushika, kubona umumama aza akabwira ati Mwene Data Frank, nashikaniye ubuzima bwanje hano muri kino cyumba, hariho n'abandi, turanezeranwa nabo, turanezeranwa hagati yacu bamwe ku bandi. Ninde yahamagaye? Ni Imana yahamagaye. Kubera ko yaduhamagaye, izoturongora gushika aho tuzova mu kwizera, tugashika mu byo twizeye tukabibona. Ndashima yuko ubukozi bwa Mwene Data Branham buri mu ijambo ry'Imana. Iyo waba utari mu ijambo ry'Imana, jewe nawe nitwomenye natwe ijambo ry'Imana, twobandanije dukurikira imigani yaremwe n'akenke k'abantu.
ariko kubera yuko ubukozi bwari bwavuzwe imbere y'igihe muri rino jambo, hanyuma bikabona ugusohoza kwabyo, hanyuma tukaronka ubukozi nk'ubuvuye ku Mana, hanyuma tugashingira ku ijambo ry'Imana. Uko niko ducika igice cy'ijambo, kandi tukaba umugeni ijambo, akabiri ko mubiri wiwe uwo mwemu wiwe. Bijanye n'ibyo, si ikintu kiduzunguruka mu mutwe, ariko ni ibintu dushobora kubona. Amen. Muri Yohana twashobora kubibona, yarahagaze ngaho. Yesaya 43, Maraki 3:1 vyarashitse kuri uyo. Ubu rero ndibaza ni ryari Mariko yatanguye kwandika. Amen. Haranditswe muri Mariko igice cya mbere ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwagize intango ikurikira nk'uko byanditswe mu muhanuzi wavugishwa n'Imana. Amen. Mariko 1:1-2. Hanyuma akavuga iyo mirongo ibiri, akavuga ijambo ryo muri Maraki, ntabwo ari ijambo ryo muri Yesaya. Hanyuma hakacaza igishinga ntahe ngo nuko haseruka umuntu yitwa Yohana yararungitswe n'Imana. Kubera ko imbega yararungitswe n'Imana, ni kubera ko yari isaha y'Imana. Ubuhanuzi bwa Bibiliya bwarasohoza, umuntu w'Imana azanye ijambo ry'Imana. Ibyo nivyo twabayemwo mu gihe cacu kubw'ubuntu, kandi ibyo uwo ni umugeni ijambo. Ibisigaye byose bazoba ari ahantu kanaka, haba ibubamfu, haba iburyo, haba inyuma. Ariko guhera mu mwanya aho tuba tumenye yuko hari ikintu mu vyanditswe vyera gishika, ubwo rero byose ugukekeranya kuravamwo, tugashobora kurungika uwo dushaka, tukabaza ikibazo cyo dushaka. Ivyanditswe biraduha inyishu. Uyu munsi Yohana uyu munsi bavuga ngo Yohana yavuze ubwivuga. Mbega dushaka kuvuga iki? Mbega yoba yarivuze? Mbega yoba yavuze Imana? Kuko ijambo ry'Imana ryasohoreje muri uyu. Mbega yovuga iki kuri ibyo? Ntiyavuze gusa ngo ndi Yohana, ngo kandi ngo nashaka gukora ibi n'ibindi. Yaravuze ngo hano hasoze ijambo ry'umuhanuzi, ijwi risemerera ry'usemera mu bugaragwa ngo gorora inzira y'Uhoraho. Iyi minsi iri imbere yacu ishobora kuba ari iminsi aho dufata mu buryo bwimbitse ubuntu ubwo twahawe muri ino minsi ya nyuma, tukagira umugabane mu ijambo, uko tukaba mu gusohoza kw'ijambo rya Bibiliya. Amen. Atari kuguma ku ruhande, ariko tube hagati muri ibyo bintu, kandi nicyo kintu cy'ubwiza. Yaba gusa Imana muri ino minsi yoshoboye kutwugurura imitima n'amatwi, ugutahura hamwe n'ibyo byose turi, hanyuma icyo dufise cyose n'ijuru nayo ikaba ryuguruye hejuru yacu. Mwemu w'Imana agashobora kumanuka mu buryo bw'ubushobozi. Aho rero tuba dufise amashimwe menshi tuha Imana. Igihe Mwene Data mukundwa wasura Czechoslovakia yavuga ko azotwara ibyo yabaye akabona hano mu gikorwa c'Imana, ibyo ni ibintu bihambaye. Dutegerezwa gutwara ikintu kanaka muri buri gikorwa cyose c'Imana. Amen. Tuzogira umwimenyerezo mushasha n'Imana, umwami ashobora kuduhezagira twese mu bushobozi kuno mugoroba naho. Amen.